bavukanyi muryango w'abivyariwe n'Imana, nshuti bakunzi namwe bagenzi mwese ba Radio Maria Burundi, nimusagwe n'amahoro ya Kristo. Turi kuwa gatanu w'indwi igira 20 yo mu misi y'ikiringo gisanzwe c'umwaka wa liturgia ya Ecclesia muryango. Nkundi rero ndabaha ikaze muri kano kanya kagenewe kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyategekanirijwe uyu munsi. Mu gisomwa ca mbere tuza kumva ingene Ruti Munyamoabikazi yihambiriye kuri nabukwe wiwe Noemi canke Naomi, mu gihe uwo mutamakazi yagira asubire mu gihugu iwabo bari barataye kubera ikigoyi. Mu nkuru nziza naho twumva ngene Yezu yishuranye ubwitonzi n'uburyo umunyamategeko yariko aramugeza ngo atomore ibwirizwa risumba yandi yose, ugukunda Imana utagabuye no gukunda umuntu nkawe. Ngaho dusanga ivyo bisomwa, ica mbere tugisanga mu gitabo ca Ruti kigabane ca mbere akarongo ka mbere aka gatatu gushika ku gatandatu, ak'icumi na kane gushika ku 16 gusimbiza ka 22. Izaburi yikwitsa ni izaburi 125. Inkuru nziza nayo niyo dusanga mu nkuru nziza ya Yezu Kristo, kuko yashikirijwe na Matayo mweranda kigabane ca 22 akarongo ka 34 kugera ku ka 40. Yaga Mukama, abasavyi bawe bariko barakumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo ca Ruti. Mu misi y'abacamanza ikigoyi kiratera mu gihugu, niho umugabo w'i Betelehemu yo muri Yuda yasuhukira mu gihugu ca Mowabi. Asuhukana umugore wiwe n'abahungu biwe bompi, bagerera mu ndimo z'i Mowabi. Uyo muntu Elimeleki ariwe mugabo wa Noemi arapfa. Noemi asigarana n'abahungu biwe bompi. Abo bahungu babira Abanyamowabikazi, umwe yitwa Orpa uwundi akitwa Ruti. Bamarayo nk'imyaka 10 baraheza bapfa bompi. Noemi asigara wenyene kuko yarabuze abahungu biwe bompi n'umugabo wiwe. Hanyuma rero Noemi ava hasi n'abakazana biwe agira ngo ave mu gihugu c'i Mowabi asubire iwabo, kuko yari yumvise yuko Umukama yagendeye abantu biwe akabaha utwo batamira. Ariko rero Ruti ntiyashaka kuvana na Noemi. Noemi rero amubwira ati, raba mugenzawe asubiye mu biwabo no ku Mana yabo, nusubireyo nawe umukurikire. Ruti aramwishura ati, reka kunyinginga kuguheba no kuja kure yawe. Aho uzoja hose tuzojana, aho uzoba niho nzoba, umuryango wawe ni uzoba umuryango wanje, Imana yawe nizoba Imana yanje. Uko niko Noemi yagarukanye n'umukazana wiwe Ruti Umunyamowabikazi, aho bari bavuye mu ndimo z'i Mowabi. Bashika i Betelehemu basanga bari mw'igesa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nzogucurarangira Mukama igihe nkidundega. Nzogucurarangira Mukama igihe nkidundega. Hahiriwe wishimikije Imana Yakobo, uwizeye Umukama Imana yiwe, niwe yaremye ijuru n'isi. Nzogucurarangira Mukama igihe nkidundega. Umukama acira urubanza impahazwa, agaburira abashonje, ababoshwe akabakura mu ngoyi. Nzogucurarangira Mukama igihe nkidundega. Umukama ahumura impumyi, agorora abahetamye, nayo bakavantara akabahagarikira. Nzogucurarangira Mukama igihe nkidundega. Umukama agwanira abapfakazi n'imfuvyi, nayo abantu b'intungane akabakunda. Umukama azohora ku ngoma. Nzogucurarangira Mukama igihe nkidundega. Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo
kuko yashikirijwe na Matayo mweranda. Abafarisayo bumvise ko Yesu yazibije abasadukayo bakoranira hamwe, umwe muri bo umuhinga w'amategeko aramubaza ngo amugeze ati, mwigisha, mw'itegeko ibwirizwa rikuru n'irihe? Yesu nawe amwishura ati, urakunda Umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'umushaha wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo bwirizwa rikuru, rikaba n'irya mbere. N'irya kabiri rimeze nk'iryo, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene. Ayo mabwirizwa uko ari abiri niyo shimikiro ry'itegeko ryose uko ryakabaye hamwe n'abahanuzi. Twakire kandi tuzigame iryazwe na Kristu. Bavukanyi bakundwa b'Umukama, burya urukundo ni ikintu gihambaye kandi rurizana naho bikenerwa ko ruvomererwa. Ivyo nivyo twumvise mu gisomwa ca mbere vyashikiye Ruti umunyamoabikazi yafakaye akiri muto. Twumvise ingene yihambiriye kumutamakazi Naomi yarasanzwe ari nabukwe wa Ruti nyene na mugenzi we Horupa. Uwo Naomi nawe nyene akaba yari yarafakaye, yongera abura abahungu biwe babiri bari barongoye Ruti na Horupa. Tubanze twibukanye ko Naomi, Elimeleke n'abahungu babo babiri Mahaloni na Kiriyoni bari bagiye kugerera mu biyaya vy'i Mowabi bahunze inzara. Kigoyi cari cateye mu gihugu cabo c'Ubuyuda. Aho hari mu misi y'abacamanza. Ngo aho umworo yanikiye ntibwuma, kandi ngo amagorwa ntasiga yandi. Umutama Elimeleki yavuye asandaba, Naomi arafakara. Mu nyuma abahungu be babiri nabo bahava barasandaba. Horupa na Ruti bacika abapfakazi bakiri bato cane. Mu gihe Naomi yafata ingingo yo gusubira mu gihugu iwabo kuko inzara yari yarahaheze n'amaganya n'akantu, yaherekejwe n'ababakazana biwe babiri. Ariko ageze mu nzira arabatakambira mbere abaryagagura ngo basubire inyuma mu gihugu cabo barondera ubuzima, kuko bari bakirimwo. Hari umwizero w'uko bosubira kubaka izabo we ataca cera. Horupa yaragamburutse akamo asubira inyuma. Ruti we yaramugamagaje amutomorera ko ahisemwo kwamana nawe basangira ubuzima, ubworoshe n'ubugoye. Tubisanga mu gitabo ca Ruti kigabano ca mbere akarongo ka 16. Bavukanye, ntaworeka gutangarira urwo rukundo Ruti yagaragarije inabukwe. We yari akiri muto, yemera kwiyima ukoroherwa, ahitamwo kwitangira umutamakazi inabukwe. Eka biraboneka ko yashingiye intahe urukundo nyarwo rudashira imbere akunguko, rwa rukundo nyene twumva mu nkuru nziza Yezu ahimiriza wa muhinga mu vy'amategeko yariko aragerageza kumutega umutego mu kumubaza ibwirizwa risumba yandi yose. Umutego waraha. Mu gihe Abayahudi bari bafise amabwirizwa menshi cane, ngo nk'amajana 613 ari mu mice ibiri, amajana 365 yihaniza, amajana 248 ahimiriza. Ivyo n'ibitigiro imbere bifatiye ku vy'abantu babamwo. Vyarumvikana ko aremereye, nanone yarasobanganye. Mu kuba menshi yarasobanganye. Gutora rero irisumba ayandi vyari kworosha, kwiyorohereza, kuko ayandi yoca ashirwa ku ruhande canke agafata twamenenegwe canke mbere agafutwa. Muko mwishura Yesu ntahonze ikibazo, mugabo kandi ntashimye kududurirako, ahubwo amweretse ishimikiro ry'amabwirizwa yose, no kuvuga intumbero irashe y'amabwirizwa. Narirya abafarisayo
hariho yamenyereye cyane mbere y'abana yahinyanyura bahindura bahindukiza bahengekera aharakunguko kabo mu gihe banyaruca ari bo ataco bahatora. Iyo ntumbero irasha rero si yindi gukunda Imana wese utagabuye no gukunda umuntu nkawe kuko wikunda, kuko umuntu n'uwundi wewe. Ntabwirizwa rero ryo gufata minenegwe canke gushira ku ruhande ngo wiyorohereze, ariko ibwirizwa canke itegeko ryose kugira ngo ribe ryiza ni ngombwa ryisunge izo ntumbero zibiri zungiye muri imwe, ugukunda Imana no gukunda umuntu uwo ari we wese, kuko afise iteka ndemanwa yaremanywe agashusho k'Imana. Aho rero niho tubwirizwa gusuzuma neza amategeko ashingwa agatorwa, hanyuma agahimirizwa, tugasuzuma ko yisunga koko ukubaha Imana n'iteka rya kiremwa muntu. Ababijejwe ku izina ry'abandi bo vyitwararika cyane kugira ngo icubahiro gikwiye Imana ntaba amajambo gusa, kandi n'agateka kazina muntu ntaba amajambo gusa, rihabe nyagupfa na nyagukira. Iwe Mukama, dushoboze kubona no kugendera urukundo wowe nyene watubanje, kugira ngo tukubahe bikwiye kandi tugukorere mu mvugo no mu ngiro vyacu, twongere twubahane kandi dufashanye hagati yacu nk'abo nyene wiremeye ku rukundo rwawe. Amen.